muri bajya bishwe muri abo bari barakoze ibyaha abenshi bari abapeti bize bahejeje za kaminuza bari baravuye ngaha mu Burundi bavuga igifaransa giteye ubwoba zica zibagiriza ibyaha zirabica ku mugaragaro barabarasha ariko jewe ikintu kimwe ndibuka ko hariho umunsi inkotanyi zari zateye zafashe wanashaka ahantu hanini twebwe twahunze hama aho twari twahungiye je nabonye imiduga y'igisirikare iturengana y'igisirikare ca Habyarimana abantu twari kumwe abakecuru abagabo abagore baca batangura gutekera impuzu bavuga ngo Sabimana araje Sabimana nujya chef d'état major w'u Rwanda yapfanye na Habyarimana je amakuru numvise ngo zarakubiswe muri kijya gihe zarigeze no gukubitwa mu 94 nyene zirakubitwa zisubira inyuma burundu. Yes, turabagije cyane mu bose bakurikirana bari mu gazi muri mwaramutse namwiriwe birakana umunsi naho ahirere so ngane John Mabu abo turakanda sabone cyangwa subscribe no bikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda gute neza cyane. Today is another day, another blessing, another beautiful day. Nakiriye Mr. Abdul Uwimana kuva kuri Emotion Talent TV hamwe na John Mabu kuva kuri Link Green Alu TV. So twagira mu kugira ngo tuganire uyu munsi tugira turabe ububeri canke ububisha. Yes. So guys, ndabibusa neza ko dufise ikinyobwa Rukundo Tangawizi kuva muri Nati Burundi. Nati Burundi ni imwe mu makampani amaze kwinjira bumbona kazoza. Ikinyobwa Rukundo Tangawizi ugikonsome ucihereje my friend uzombwira uzogira akaju keza uri umukobwa uzosa neza ibintu biba bimeze neza cyane gose. So udukeneye muri Nati Burundi udusanga ibujumbura ngagara muri quartier industriel cyangwa twakura kuri 60522 ndazivuga mu kirundi 632 amajana 522 ijana na 33. So reka twinjire mu kiganiro nyezi. Bwana Abdul namusi nagwamagaye ngaho ngo tuvuge ubuzima bubi abanyarwanda babayemo kubera izi nkora maraso kubera bano bicanyi ngo ni FPR inkotanyi abanyarwanda gusa n'abanyekongo muri rusange. Ego mbo jewe novuga yuko ibintu ni byinshi cyane nibaza yuko tuza kuvuga bikeye kuko ni byinshi cyane ntitwabivuga ngo tubimara. Ibyo nzi byose ndabivuga n'ubu sivyo jewe kubera jewe inkotanyi ndazimenya bwa mbere nari mfite imyaka inda nibaza ko sinari bwatangure kandi wewe sinari bwatangure gardien zafashe u Rwanda uri mu zafashe igihugu uri mu Rwanda zitangura gutera igihugu cy'u Rwanda je naba mu Rwanda kandi naba mu ntara zatanguriye amabi yazo yose no kuvuga ura yazo. Jewe umva twebwe ahantu twaba hariho n'umubanyi wacu zitera twebwe kubera papa w'iwanje yaramaze igihe gito yitabye Imana twakunda kurara muhira twaragenda tukaja kurara ku wundi ahandi hantu tukaza kugaruka bukeye burya umunsi umwe twaragiye iyo tugenda nyene kurara tugarutse dutashe tuje muhira ku murango duca dusanga ku mubanyi wacu baraye bahateye inkotanyi zaraye zihateye. Umubanyi wanyu ku mubanyi wacu n'ubu uwo mubanyi wacu aracariho aba muri Etazini zamuciye ukuguru umugabo n'umugore zimuca ukuguru umwana wabo arapfa umwana mutoyi arapfa twari turi mu kigero kimwe nk'ubu iyo kabaye ari mu myaka yiwanje. Rero jewe inkotanyi urumva ndazizi cyane ndazizi kuva kera. So novuga yuko amabi inkotanyi ziriko zirakora ariko ikiri cyane no gucanisha mwaba. Okay Abdul wewe wari hari iki shabudote monyaje banadurira ngo tumenye inkotanyi by'ukuri
by'ukuri nivyo zishe abanyarwanda bene F94. Icyo gihe jewe urabizi yuko ikintu ndakizi ndakubwira ati ndakizi, ntakisi ndakubwira ndakizi. Jewe amakuru nzi niboneye, hariho abantu zishe zonyene kandi batishwe n'interahamwe. Nk'ubu jewe nk'ahantu kuko bafata u Rwanda, inkotanyi zifata u Rwanda je nabi Kigali. Twavuye rero i Kigali duhungira ahantu arizo zitujanyeyo, zitujana ahantu inyuma y'umuji, bariko baratujana bavuga yuko batujanye ahantu bita Nyaconga, mugabo ntitwashitseyo. Twebwe jewe ndi mubagarukiye mu nzira. Mwashitse aho Nyaconga. Hama hariho umuntu w'umumama yari umubanyi twabana muri quartier intambara itaraba. Umumama yitwa Paulina. Twarahuye ico gihe turi aho hantu bariko twari hafi yaho bita Nyaconga. Uwo mumama turabonana, mugabo uwo mumama n'ubu ntawuzi yari. Ariko yishwe n'inkotanyi. Urabyumva? Hariho umugabo twabana mu ntambara aho hantu nyene twari twahungiye inkotanyi arizo zatujanye. Urabyumva? Ariko urumva aho hantu twari turi nta muntu yari muziwe twese, kandi twebwe ntitwagaburirwa na HCR. Urabyumva? Abantu bategerezwa kugenda kurondera mu mirima itari yiwabo. Uwo mugabo yitwa Nzeyimana yagiye wenyene, bamusanze zamukase umutwe. Ivyo bintu n'abantu twabana barabizi. Bamusanze zamukase umutwe. So rero inkotanyi nazo ubwazo kijya gihe zarice. Ikintu gusa ntari bwamenye, ntabwo nari nzi yuko ibintu menye ubu vuba ni bijya byo kuvuga ngo kujya kuntu arizo ubwazo ziteguriye jenoside. Ariko kubijyanye no kuba zarishe nk'abantu baba, cyo ndazi n'umuntu umubanyi wacu ahantu twaba intambara yateye tuba, umubanyi wacu yanse guhunga. Kandi ntiyari interahamwe uwo muntu, nta muntu n'umwe yari yarishe. Yanse guhunga, ziraza zimusanga muhira zimukubita agafunga. Ababanyi abashoboye kumuhamba bari barasigaye aho hantu babatutse, nibo babivuze yuko yishwe n'agafuni uwo muntu. Urabyumva? So rero ibyo kuvuga ngo zarishe nirazi none nta nuwo ntizonabihakana, kubera yuko hariho n'akantu kigeze kuba, ariko kari akantu ko kujijisha mbere kahitanye n'abantu bamwe, ndaza kubisigura neza. Ko guhana abasoda bagiye mu byo kwihorera b'inkotanyi. Urabyumva? B'inkotanyi bagiye mu bintu byo kwihorera, none babahanye atamakosa bakoze. Byarabaye rero inkotanyi zarisha abantu zifashe igihugu, byarabaye kuko hariho n'abasoda babihaniwe baracibwa imanza. Kandi icyo gihe hakiriho igihano cy'urupfu, uretse yuko hariho bamwe mu bayobozi b'icyo gisirikare cy'inkotanyi bikitse mu kiza, na cyane cyane mu kwica abasoda babo b'inkotanyi nyene bari barize, cyane cyane abari baragiye mu nkotanyi bavuye ngaha mu Burundi. Muri bajya bishwe muri abo bari barakoze ibyaha, abenshi bari abapeti bize bahejeje za kaminuza, bari baravuye ngaha mu Burundi, bavuga igifaransa giteye ubwoba. Zica zibagiriza ibyaha, zirabica ku mugaragaro, barabarashe kubera baciye ubwenge. Oya, kubera yuko babagirije kuja kwica, ariko sibo bica bonyene. Abo onye urumva hari n'igihe boba batari babikoze, ariko kubera yuko hari hakenewe kubica bakabacanga n'ababikoze,
kugira babavireho. Urumva ni nk'uko wewe wofata igisuma hamukajyaniranya n'umwansi wawe ushaka kwera imina. Ndiko ndakumviriza neza. Abo barundi bari bifatikanije n'inkotanyi mu gufata u Rwanda. Barabapeti b'Abanyarwanda bigiye mu Burundi. Abiwabo bahunze muri za 59 bahungira ngaha. Abo bapeti bavukira ngaha biga ngaha. Rero muri cya gihe inkotanyi zitera u Rwanda barazijoyininga baja ku rugamba. Turaho nyene turaho nyene rurabwo. Ko bavuga ngo igisigari cya Juvenal Habyarimana cyari gikomeye. Cyari gikomeye kabisa. Ne byagenze gute n'akaye kagambani kabaye kugira ngo zitsindwe zikubitwe ko kusa n'umuntu yari hari akagambani kabaye. Nari nkiri mutoyi byinshi wanashaka ngiye kubimenya nkuze. Ko ndigisho gihe vraiment nari mutoyi. Ariko jewe ikintu kimwe nibuka. Ndibuka ko hariho umunsi inkotanyi zari zateye zafashe wanashaka ahantu hanini twebwe twahunze. Hama aho twari twahungiye je nabonye imiduga y'igisirikare iturengana y'igisirikare ca Habyarimana. Abantu twari kumwe abakecuru abagabo abagore baca batangura gutekera impuzu bavuga ngo Sabimana araje. Sabimana nujya chef d'état major w'u Rwanda yapfanye na Habyarimana muri ijya ndege. Nukuvuga ngo abantu baramwizera ku buryo kumubonaje baca batangura guhunguka. Yari ntwari. Kandi rero ivyo ndakubwira abantu bazobitubwire muri comment ababizi neza nimba mbeshe. Uwo munsi jewe ibyo n'ibintu niboneye. Uwo munsi abantu barafashe baratekera ibintu bagenda bakurikiye igisoro. Ari mu 90 muri za 92 na gatatu na kabiri. Muri za 92 urumva abantu bari bahunze baciye batekera barahungura. Burya urumva haheze akanya gato kumva amasoro menshi cyane ibigoho bikubitana. Ngira nko zaturenganya ari nko mu masaa 4 ingabo za Habyarimana mu masaa 10 twebwe twari dusubiye inkotanyi bahejeje zirangize. Cyari igisirikare gikomeye bro. Bakubwira yuko igisirikare ca Habyarimana muri kijya gihe cyari ca gatatu muri Afrika ku ntambara yo. Byapfiriye he kugira ngo inkotanyi zishobore kubaka igihugu? Bijya bintu nibaza yuko byatewe n'akagambane kuko mu gisirikare ca Habyarimana hari harimo abagambanyi benshi. Ni hakujya byagenze muri Kongo. Hakujya byagenze muri Kongo. We kumva chef d'état major umuntu Marcel Gatsinzi oya mvuga muri Kongo. Ntiwumvise umuntu Tshisekedi yongeye iranka inshuro zitatu muri manda yiwiwe mugabo bikarangira afatanywe message zo kwica umukuru w'igihugu. No Habyarimana niko byari biri. No atwara leta major Marcel Gatsinzi iwe yaciye inkotanyi zifasha u Rwanda. Inkotanyi kijya je amakuru numvise ngo zarakubiswe muri kijya gihe zarigeze no gukubitwa mu 94 nyene zirakubitwa zisubira inyuma burundu. Urabyumva? Hama ngo Marcel Gatsinzi arazibwira ati nta bigwanisho na bimwe biri muri stoke akani kabananira mwebwe iki gihugu bakaronka ibigwanisho muzorinda mupfa mudasubire gukora. Nta bigwanisho bari bafise. Urumva rero igisirikare cya Habyarimana bari mu bihano byo kutagura. Igisirikare cya Habyarimana bari baragifatiye ambargo cyari kimaze imyaka 4 kigwana kiri muri ambargo. Aba intervention y'abazungu. Urabyumva? Cyari muri ambargo nticyagura ikigwanisho kandi kikaba gifise n'aba uko numvise yuko hariho umusirikare mu gisagara. Hariho umusirikare mu gisada ca Habyarimana ngo yaragejwe ibintu bijanye no kugura ibigwanisho. Hama bamubwira kugura ibigwanisho baravuga ngo muri stoke harahari ngo. Hanyuma yanka kubigura aja kwiyumvira kubigura baca basanga inkotanyi ziteye bagiye kugura ibigwanisho. Igihe babonye yuko bikenewe baca basanga bamaze gufata Rwanda tarigwanisho.
rero u Rwanda ni ukuvuga kugira ngo FPR ishobore Habyarimana cyangwa ishobore igisoda cya Habyarimana, n'abazungu barabigizemo uruhara mu gufatira u Rwanda ambaro bico. U Rwanda bararufasha, u Rwanda raruzi ko rwari ruri 1994 kuko bavuga ko imigambi myinshi yakozwe na Habyarimana n'ubu ariyo ikiri hajya Stade Amahoro, ibintu byinshi Stade Amahoro Mugabe Inyamirambo no kuri Kayibanda bari hamwe. Ariko none ubuzima rero ubuzima bwo kuri President Habyarimana n'ubuzima bw'ubu bwa Kagame bwo turabona abanyarwanda benshi barira n'ubumva inzara. Oya ibyo onye ntiwige ntufate n'umwanya munini nyawo kubikunda. Intara ya Muzari Smart erega intera hamwe nagira ndakubwire burya intera hamwe simbi. Intera hamwe zagizwe mbi n'ibinyamakuru byabo, urabyumva nibihe. Kandi hariho abantu bari mu ntera hamwe batigeze bica n'umuntu. Urabyumva mbo rero hama ikindi naco utandukanye intera hamwe na ex-FAR. FAR bari abasirikare ba Habyarimana, intera hamwe zarugwaruka rw'umugambwe witwa MRND nimba ntibeshe, umugambwe wari ku butegetsi icyo gihe. Rero igisirikare cyakijya gihemengo citwa FAR. FAR no urumva rero biratandukanye. Kuri kijya gihe rero mutahari iterambere byinshi cyane. Abanyarwanda bararima barurura kijya gihe ni harigeze no gutera inzara mu Rwanda, ngo hageze kuba inzara bita ruzagayura. Yabaye ryari? Igihe cya Habyarimana. Ariko ukuntu yabyifashemo iyo nzara bakubwira yuko itasubiriye. Uko yaciye urumva iyo nzara ngo ikintu cari cyayiteye abarimyi bararima hama umwimbu wose bagashora ku isoko. Urabyumva? Bashora ku isoko, abadandaje nabo bagaca baja kurondera ayandi masoko yo hanze agira gute abaha amafaranga kwiye umwimbu w'urugo bakamutwara wose. Noneho habayeho intuzenyi kutaronka imvura hakuma iki biza kuba mu gihugu atanja zihari. Bakubwira yuko ikintu ca mbere Habyarimana yakoze yuguruye imipaka, akura ikori ku byinjira byose ikori ararihera byose ku byinjira by'ibiribwa byose nta kori. Hama indya ziraboneka mu gihugu. Ariko inyuma yaho wewe yarafise umubano mwiza n'ibindi bihugu mbega ubu byokunda none biragoye. Ikindi kintu yaciye akora inyuma yaho rero niho yerekanye kwaza ubwenge. Yaciye atangura yaciye ashinga hamwe ashyiraho n'ibigega bigura umwimbu rw'abene gihugu bakawibikira. Hama ba bene gihugu ujya mwimbu waza gutunguka mu gihugu, no kuvuga abanyagihugu bakeneye indya, leta igaca izibasubiza ku dufaranga dukeyi. Urabyumva? Ku nyungu y'amafaranga makeyi cyane bitangana nk'uko bari kuzigura umudandaza. Uwo niwe president kabisa. Uwo niwe bakubwira yari president. Habyarimana bizogorana kugira ngo u Rwanda rusubire ku murongo nk'uwo. None inkotanyi uri kuraraba rero amakuba ziko ziratera abanyarwanda n'abakongomani n'akarere muri rusange nko kuguki jewe ndavye nk'amarira ari mu Rwanda, abantu barira, abadandaza barire, abarima barire. None mwene nabize n'abanyama abiza amashuri barire. Umviriza, abiza amashuri barire ubushomeri, sibyo? Abadandaza barire kwirukankwaho amakori menshi cyane arenga indengarugero ibiki. Urabyumva? Hama n'abarimyi ibyo barimye
ubirandure icyo gihugu ku by'ukuri. Ni ukuri Imana nitabara, Imana itabara abanyarwanda, yikorera akazi kayo. Abanyarwanda baragowe. Yego. Ariko ku rundi ruhande perezida wabo yigumira Espagne, yigumira Alemanya, yirira amafaranga. Oya ujyanye jewe ndakubwiza ukuri. Niyo mpamvu je narigeze kubivuga, ndavuga ati mu buzima bwawe niwabona umuntu ashonje, urabyumva, niwabona umuntu ashonje uzomugaburira. Ku mpamvu y'ubu ubukene Kagame yahuye nabwo mu Buganda, urabyumva, bageze kuba n'umukomisiyoneri akabura uwumugaburira. None ntiyabyivugiye ati papa wanje yari yavuze ati je nzokwemera nishwe n'inzara sinzokwihamba amaguru ngo ndiko ndahiye. Bari mu bukene budasanzwe, Kagame yarabyivugiye, bari mu bukene budasanzwe, urabyumva. Rero bujya bukene bwamukubise ari umwana kujya nimba yarabuze umuntu yosaba ngo amuhe. Niyo mpamvu ubona ata muntu n'umwe akirira santime. Uri umuhutu, uri umututsi, uri umutwa, ibyo ntibimuraba, araba inyungu ziwe. yagize ubukene gute kandi ava mu bana b'Uganda? Oya yereka ubukene, urumva ngo papa wiwe, amakuru jewe numvise ngo papa wiwe yari afise ishyirahamwe rinakomeye rikora ibintu sinibuka ibyo byakora, nimba ari bijanye n'ikawa, nimba ari biki byakora mu Rwanda. Hama uwo mugabo yaje ino mu Burundi, aje papa wa Kagame ngo yarabaye ngaha mu Burundi, ivyo yadandaza birahomba. Namba kubera urumva yari yaje ino wenyene, atamuryango bari kumwe, ashobora kuba yaragiye no kujya n'abana n'iki, urabyumva. Udufaranga twose yari afite turamuhombana, aca afata inzira aja mu Buganda, mu makambi, kuba mu makambi. Umugore aramurondera, araza no ngaha mugore wiwe ngo no kumurondera mu Burundi, ararondera, baramubwira ati burya umugabo wawe yaragiye mu Buganda. Amusangayo mu makambi, asanga umugabo yarakenye karabaye. Urumva yarahombye, ahombye. Amakuru rero yuko bavuga ko atava mu ibwami, si amakuru ko abantu bavuga ko ibwami. Oya none ibwami gute? None ibwami ntuzenyi ibwami ko nzi neza yuko abami bajya anye bari abanyiginya. Ntuzenye Kagame nawe nkaba numva ashobora kuba ari umwega namba atanu. None ko Rozari gicenda no mu Rozari gicanda, none wafise icapfana na nyina, none wumva ari uwo kwasi? Rozari gicanda agira ni nyina, urumva n'uwo kwasi, ntabwo ari uwo. Kagame n'umuzigaba, kandi Kagame n'umuzigaba namba ntihenze. Kandi abami bo mu Rwanda bari mengo abasinga n'abanyigi n'ibyo nzi. Yes, katugushimira bro. Safi sana bro, murakoze. Hama abantu tukomeze dusengera abanyarwanda bamerewe nabi, ariko Imana hari igihe izobibuka ikabakuraho ujya muzigo wabameresheje inyonjo.